Mzee baba Juma, mbona kama una furaha kuna nini? Bwana hujajua? Sijui. Ni Mugisha Music Company. Watuendelea tamasha bora zaidi linaloitwa Amahoro Concert. Ni siku ya laidi. Aise, litakuwa wapi? Mwanangu, ni kwenye ukumbi wa Liseji la Tanganyika. Saa ngapi hadi saa ngapi? Toka saa 9 mchana hadi saa 12 jioni. Patakuwepo kina nani pale? Nakwambia, patakuwa kijana machachari kwa kuchekesha ambaye ni Ismail Gasore comedian. Na yule kijana mwigizaji bora Mugisha. Bila kusahau vijana wetu Isaac Classic, Ali Ibn Daudi, pamoja na Ali Munawara, vijana kutoka mkoa wa Makamba. Sisi nitokosa. Sasa ndugu yangu kuingia ni bure. Bwana ni kama bure. Mkubwa ni 2000. Mtoto ni 1000. Aise, pesa ndogo jamani, nitakuwa ni fire. Sasa hakuna la ziada kaka. La ziada ni kwamba Aisha Foundation watajitolea sadaka kwa watoto mayatima na wajane. Jamani, mambo mazuri. Bwana nakwambia, Amahoro Concert moto kuwaka. Mambo ni moto. Ndaguhaye sahimu. Uchumbiro telefone kudefona ati Mombebe Samandari Bahandari Shishwandari. Banzuma ukajipanze ugaheze ibyo byose turabivuga nteje kunwa. Mbone yuko ivyo nakuzimanyo wabinyoye uvyishimiye niho nyinezi. Oyo akajinda kanu niba rero nakambi mpereze ndagatekere ngenda kanya mu muduga. Nta kibazo ni wangurane kabisa. Ule akaje ahubwo nziza gutora ngaje ibyo ngani numva ziri special. Samantha. Bizi. Karibu sana. Karibu Imana ndashimye. Amazi asigaye menshi cyane. Uko nabuze ahantu cisha umuduga. Mukajaga sinzi iyo imvura iguye n'ingorane nuko. Ariko mbona nawe waberewe. Wabyibushe gutega shaho. Gusa ni hataye. Ukagira ngo ufize n'umugore. Mama we. Iragoye by'ubusha. Gusa vrema umabarire kuba ntajya hakirikara umuhako twabishikiye. Niko bigenda. Bijya hajya nukuri kw'Imana ibintu Samandari yagize. Jewe yaraje muhira. Yaraje muhira. Aramanuza bijya nako ntagize. Burya naramubwiye ni nukuri kw'Imana ibintu biri kuri yumvira gukora. Buriya nta mpinduro bifise, nta shingiro bifise, kibivemo ngujo ohekimba. Nayo ibintu harimo nuko biranyuye. Aha, ni gushimira Imana gusa. Ni gushimira Imana. Ariko biza ndakubwiye ko Samandari ibyo yankoreye ni kuri Imana. Sishobora kumusabira nabi kuko n'umuntu twabanye imyaka 10 ariko nkorihoze. Nukuri kuri Imana ntako ntagize ndamubwira ndamuhanura ndamubwira byose ariko mugabo mugabo yahageze igihe ambona ko ndi shetani. Kana k'Imana. Uyu ni umuhererezi wacu. Uwo ni umutima wanjye. Asigara mama yaramusigaye afite amezi 3. Yari wenda muhererezi. Nubwo ngiye kwa ntuze kwa Samandari. Sigura ko namusigiye mutante wacu yari kumwe nawe. Ariko sinari no kumusiga. Umukunda. Niyo mutoyi wacu wanjye. Turi babiri abo. Ndawe rero ndaboneka abavyeyi banyu bacafise foroma. Ibisanzwe. Yazuko n'ukunda muri aba Samandari. Nkamunegura kuko ikura yabona ibyiza kungisha mureka kwanza yigire ibyo ajya yarabisinza nka gusa tazi Samandari shishaka no kuvuga ibyo zina biza ntakubeshya ibyo yankoreje yarandi umutima uriya mugabo yarandi umutima numva ko ngiye gupfira muri yanze kwanza n'ubundi yaranyirukanye mbona ko ari amahoro kuri jewe ko nta musi n'umwe gatera induru hari. Kwa hiyo Imana kapfura. Mtu yawe kimana. Bya ntamushasa. Ego abafiance benshi baraza bagashaka gutanga intuse kusaba irembo ariko rero kubera ko
mutoyi wanje yavukanye indwara burya afise indwara kuva afise 6 ans yari afise indwara yo kugwa iyo bayita mu kirundi ngo yifukanye turavuza ane ni indwara buriya baza ngo niyo tuma atari umufira abagabo bose bashobora kubyihanganira keretse ari umugabo nyene azimana azi n'ikintu cy'urukundo babyihanganiye benshi baranze gutanga ingwano kubera iki ngabo rero namukanya nibaza nta kandi kagora nafise oya vraiment yo ibyerekeye indero si ukuvuga ngo ndabivuze kubera ko ari mutoyi wanjye oya nukuri ko Imana icyo nicyo kintu Imana yamuhaye uriya mwana Imana yaramuhezagiye ubufasoni ubwitonzi bw'ingeso nziza vraiment sebo ntabesha kandi hasi kuvuga ngo ndamubwiye ko reka mutoyi wanjye kandi abantu bose baramuzi ku ngeso nziza baramuzi n'abana ababanyi bose baramuzi ikana je buriya ntiza mu muhoza umwe mushikandi mwe bidubari ukuri yanyumvira ko umwana w'intore yego muhoza aramuzi kuko yigeze no kuzanga turamuzi n'umugenzi aramuzi icyo nicyo kibazo none w'Imana ufashe ikibazo bisigura no kuvuga mu cyamake jewe buriya ngahana nagendeje gato twari ko uriya mukobwa ujya mutoya wawe je numva namukunda biza bishaka ariko nawe mutoya wawe ndazi ko bagusyonda ego kibazo ni kimwe je vraiment kuri ibyo bintu ntangorane kize ko nanjye shaka ko yubaka iwe abyara abana biwe ikibazo kwihanganira iyo ngwara yiwe nicyo kibazo reka ndakubwira ikintu kimwe w'Imana hariya nta ngwara idakira icyo nicyo kibazo abagabo benshi bafise buriya indwara idakira no gusaza izindi ndwara zose zimango za sida izo ndwara zihambaye mugabo zose zifise imiti mari ku gusaza naco gituma jewe ndagusavye w'Imana n'ukuri jewe ufashe erega buriya ingwara ikizwa no kwizera Imana wizeye neza Imana iramukiza kwanza n'ubu mbona ko tangiye kugabanuka ndashima Imana sinka mbere vraiment si rero w'Imana kifashe n'icyo kintu kuko Imana kuko jewe uri seri je ndi seriye kuko mperuka numva narahemukiwe bya mukobwa twari kumwe mugabo ukuri ko Imana bintu yankoreye amatwa sumira si wawe ni bari kumwe na Samandari amatwa sumira karuye nyene jewe sinuze no kubyitaho ni karuye reka shabirire life reka biryohe oya nanega shahu we none byageze gute wo utamutwaye uriya mukobwa mwakundanye imyaka 3 Samantha rega ntaje cyo gituma buriya aje naje kukubaza bino office intumbere kuko Samandari yigeze kumbwira ngo bizafise umukobwa mwiza asayangana ndavuga yese bon ngo bagiye kugira mariage none byarapfuye reka nakubwira ikintu kimwe w'Imana buriya harya inzahabu iri hejuru donc abatacho imazi ariko mugijya nzahabu ibi biri mu butaka niyo yigira akamaro cyane bisigura yuko buriye umuntu ndani niho hakamaro cyane ingeso donc mu kibano urufasoni ibintu nk'ibyo uriya mukobwa n'ubwiza bwiwe nangeso nziza afise hanyuma nawe ukareka mugenzi wawe akamutwara ko yagenda negashaho iyo umuntu ntiyumve ukigira gute uramwihoza icyo gituma nakubwiye yuko yicaye hasi ndamuhanura wihoza ibyo wewe arimenya kuri ya Jesse cyangwa no kubyumva Imana jewe yagufashe kuri icyo iciza nuko jewe namubwiye wowe yuko wimereye neza nanjye gituma hariya nakindi kuko inkuru nziza vraiment ndayakiranye igishika ukuri ko Imana ariko rero imbere ko mubwira kuko uriya ni mutoyi wanjye ndabizi neza muhanuye nkamubwira ko ndamuzi ibintu ndashobora kwanga ariko one condition ishatemu ikintu kimunyemereye ngaha utazamuhemuka oya nukuri kubera ingwara yiwe kizombabaza kwanza icyo cy'ingwara kibagire je nico bikiza kibagire ingufu wakoresheje akaramuka angiriye ibakwa akanyemerera
nukuri ubu ngiye gutera umuzigo wawe uteruye icyo kingwara ngiye kucitika jewe nyine ntugire ikibazo ntugire ingorane mwica nanjye ndakwemereye ngiye kugufashamo kandi nzi ko ibintu bizokunda oya kabisa kuko jewe w'Imana akimana turi babiri twamukanye turi babiri n'urukundo dufite hano icyo tubizi ntibishoboka umukobwa mwiza nkuriya anywe iki gihe cyose ndagerageza kabisa ntiyamaze amashuri abigwaye Samantha. Sugar. Mitega sheri. Ni sawa. Ora. Nakuri ni Neza nk'ukuri. Karibu. ni sawa. Iri gutenura. Ni sawa gacha turashimira. Shina kuma waka. Unubona ko ni akara. Fresh n'imishi. Babibonye. None ngira rero. Kumura ko uberewe cyane. Uko nama. Nivyo vyanje Ah, ndabona ko ni sawa pe. Ego. Ngero ngomba. Ndi Samandari. Ha. Ngira wa mutu wafashe. Yaraje. Narakamuhaye. Hewe, nawe mukugotomera ji. Kumenga amazi kwezi kwa satanwa ji. Nami yako ndiko ndamujondamira. Reka. Nukuvuga amico nshaka. Uravyumva? Ni imodoka yayinyemereye. Reka ko ngiye. Ubaguma mbwira ngo tugire Mariya je n'ikigumanika ushaka. Iki. Ahubwo mubwire ko anyaruza uko mugira mariage. Nubu ni wabishaka shaka we ngira nubu ndamubwite ngo tugire mariage bugene. Uzubona ati je gusa nije nguma nshaka mire nk'uwigira nkomenga sindabibona kandi ndabibona. Reka ibyo bintu shabona ute ko waronse ko umuntu uyu mu patron ameze kujya anye. None mureka wewe biranyagara. Hewe. Hewe ga bintu birashushe. Kareka. Ibintu ni pompolimpo. Yo. Iga wa mutu n'uburyo nyene urakora prem. Ubwo nyene heje kumuha. Mbona ngoya ndamubwira indwi zibiri tirindi indwi zibiri nzoguhinyisha uko avyumva. Ngoya ngo rindira ngo reka ngo kuvuga iyo misi yose ngo ni myinshi ngo basi ngo ngindwi cyangwa myinshi nyene nawe. Ndavuga ati aha kabisa yakamatanye. Nanje nguma ndazigongera. None iyo misi yose ushaka iki kandi maze kubwira ko nashaka ibintu byo guteba. Kanoni darikirene. Jinda nindiriye kwanza manze niregeze gatoya iki. Oya hana umuntu ko amaze kubwira ibintu bimeze ku bucu mu ngutaba gusa ego amasasu zo mukura ibintu byose ni ego jendi serious hata bitugani ifuka nivyo kandi abigere ntibizavimira nka bimwe byabiza arekana nabiza cyose ndaza kubiherera naramwibagira reka ibintu bya cyashaka no kuva ibintu biza binibike ibana nakamuhaye nyenda kamfungonyurira gukanwa nawe wagira ngo amaze ukwezi ko satani atanwa kaji yakanyoye kose yaragotomeye nanje ndazikongera kareka oni atari none kirabera none ho cyaguteza ibintu kandi gute byandi bya Samandari isa kubwibyo ni munangi ibintu ni pompolimpo bimeze bien nenda kwemeye urya ndamufise hakukiganza ndamubwiye akora iki umuduga ari mu migambi yo kungurira ni parcelle zose ngomba gukoresha imitwe zose azinyandike kwereka je Samantha ikintu cyandore ni parcelle mubwire parcelle kwanze ibintu bimiduga ibyo biraza ni hanyuma kwa ivyo byose none ko amafaranga yafise gusa nuko akumambwira ngo tubinyarutse ngo tugire mariage nanje shaka rega tubigenze bukebwerega je kugenda ko Samandari sukuvuga ko nari ndamukunda ni inzira yo kugira ndabukumwene no kwihorera kuri biza gamukomesha uratinze nafise amahera ndazi kayutura afise amahera yo kareka aha buri kanya guma kan telefona kaguma kan buri uko umwanya uhasheze sheri bite ndagukumbuye simpema usigaye hagira n'umwanya umwe numva telefone menga no yizimya kugira nduhuka na telefone nta mwanya sisinzira basha ndi mwituruzo umva telefone sinzira yani ndakubwira urukundo ubu rumurimwo nta niyizi bungira ndize nagiye zafati baki kubera je buri kanya ni Samantha mu kanwa kiwe yamizamo Samantha ani gihe avuga je wari jewe nyine nkumva ndanaseseme buri kanya nampamaga narambiwe
hewe nyarutse tunywera agafana gashawe ushaka ibintu bimeze gute rero tikana nawe buke bushika munsi bakumugezi unuze ko hari ndabakobwa ni baryama kubera Samandari ega Jesse ni utakonda zico nakoze rega rankunda nta wundi kubera iki ndazi ico nakoze ashabwiye hano heza jewe nibigwa hashashe Samantha. We mbona basha baragerageje gutera uducungo we ni sawa. Baje vrema mu rugo rw'iwanyu byamwa byose biri. N'ijya ni papayi. Voka we nwagize amahirwe yo gutera za voka za. Karacari gatoya hajya hariho ari ntuzega ariho karacari gatoya hari. Yaje bagawe n'umukuru w'igihugu. Je iri voka giwanje. Yo. Nabonye umenga naryo nyene rakuzu. Ubusava kabisa abashu ibize muka ni yose. Rero Samantha ari ibintu byaje dankanze ibiki bashye n'umwe n'ukuri kw'Imana anyene aracinga ni nyene gira umutware Samantha wewe cyage nakubwira ati tusira umyani waruzi ko ngo kongera ngiriki bazaza ngo genda bisigibaye bashijewe kabisa imisi tarambiranye Samantha na mushiri wanje kijya kiyo none mugabo Samantha uye warihaye akanya gatoya gakwiye ko kubanza ukajya amatohoza kwiriye kuri Samantha akanya kaguti gashawe we cyiko namubona muri kumwe igihe kibikira muri kumwe ntaramubona nuko buganira naramubaza makuru yiwe cyiko cyintagire ibintu none buriya wari wiyumviriye cyatumye hanini yagenda ntabizi cyatumye umwiba we abantu babimbwiye ibi umbwira ngo yarasuzumwe ngo mukuru wawe none je ndabe ibintu byagasuzugura ye nakubwiye je ndabisura sio mabanyise bahandari kwe ariko mugabo jewe bwanje je nakwifuriza kugira andi matohoza kwiye uyu mwanya arashaje n'ukurahe uyu mwanya ngira amatohoza ngo mbaze mwanya urazi yuko ushobora kugira amatohoza amasahani cyangwa kugira iminsi 3 kuriko kwicuza imyaka yose jewe numvise gusa ikibazo ciwe ni kijya kibazo cyo gusuzugura ni umukobwa yiyemera naje ndakunda abakobwa biyemera ata muhungu ari wese acora kumujyango ngo amubwire ngo mwamukundire umukobwa yiyemera niwe sawa nawe ufata urugendo ukamusigi wawe umva aguma yiyemera aguma afise umusimamo abo nibo sawa niwe bafise gahunda bana abakobwa sanga aje baje umukobwa baje oya fata umukobwa yiyemera bahandari shishwandari yego nuko nta kundi jewe n'ukuri nari nshase kugira ngo iyo nk'ubuhamya bukwiye bashe niko bimeze je buca ijya marayika je buca ndayitwara iwanje yego inzu yanje yakake neza rero ndakwerekere cyo bisigura jereka bisigura kugira ngo umukobwa mwiza kumeshira ibintu kumugaragara nukuri kw'Imana juraza ngo kuko no kwemera yuko ugwa mu manga ndabibona imanga nyabati imanga nyabati none buriya Samantha wibaza yuko undusha je kumumenya jewe ibyo sindaba umumenye utamumenye je sindaba je ndaba Facebook ngo nakubwiye Facebook izobyarira abana beza yego none ikuvyara Diamond kayaye we abashaka kubyara Diamond nubazi genda harira umuntu uze mukimboti yari uzoza kubusanga abashaka kubyara Diamond reka renda uje n'umumarayika kubyarira utumarayika reka renda kubwira ukuri rero Samantha ibi bintu rero nakubwira ngaha ndahasilia enjoy uzokwicara hasi kugira ati biza bishaka hari ikintu yambwiye buriya Samantha sindiko ndamwononera nkumbure Imana imuhaye ariko mugabo buriya wewe ntagukwiye ntankwiye wowe nimba warananiwe urazi reka jewe ndakubwiye nti ngenda kwemeza yuko wataye umugore ngenda kwemeze yuko wataye ishugwe ry'akamoto keza Samandari yakibukangwa n'ibintu bisayanga kare Facebook wewe wa mugabo we ikuvyara abana beza uri inza habu nyayo ibiri indani mu butaka ntabwo ibiri hejuru
buriya rero harya Samantha ngaho ndazi kuzokwicara hasi ukavyumva wewe ndagusubiriyemo Samantha we ntabwo agukwiriye. Samantha akwiranye n'amadayimoni yo mu kuzimu. Aho rero we ni nkuko ushaka uri kurancokora kuko jewe urukundo mfitiye Samantha uri kurambwira ngo akwiriye amadayimoni numva ni box no yigoye mu misaya. Ndabizi vraiment kuko ubusiye utoroshe. Ndabizi gusa hajya genda kubwiye nti nukuri marayika ijya marayika jengera ndakwereka yuko wabuze marayika wewe. Ndakwifurije zirambwira by'amadayimoni nga ndakwifurije amahigo yo uraba malenge kwe mutara Samantha nokuri ndakwifurije amahigo menshi. Jewe nari nifuje gusa guhamya icyo kintu numve yuko neza na neza ni correct ijana izo numva ko icyo ni correct ijana kwijana. Wewe ahubwo wenda gutangara kubona ushaka kugenda gutwara ujya mukobwa wifukunye sinumvise nawe gushaka gutora kanuze akimana rero uriya niwe nashaka nakubwire yuko uriya ni inzahabu irimo indari mu butaka. Yepu igifukunyi.com ujya ashobora ujya kumbara amaza nawe muri usanga muri no mu buke kwindoba ukazobona ntacyo yotumagwa nkatora ibintu by'iwanyu ariko mugabo inzahabu muri mindani ujya zokumara amaza nkabyinzahabu ujya ni plaque ije ni plaque ni housing ni ukuri kwa Mungu ujye ubona gusakaza kayobe gusa ariko wapi fake Samantha Davire.com reka ntidufate umwanya muremure wewe urashobora kwicaranya nuze ije Davire ibifukunyi nanuze na Samantha ntacyo azoza gusubira Davire hanyuma ukiboneye icyo si kibazo ahubwo niwe ugiye gutora idayimoni ajya amadayimoni ngo tugende dusaba ayo mavoka ubwira amahigwe kija gifukunyi cyo nikize kikunigire mu ari umunsi aho johurira reka ari umunsi uzobyuka usanga ntacyo inuze Samantha ibyo bivuga yuko birakunigura nene ukwimana hakojeho nari kugumana na Samantha ntako nari kugumana na Samantha nofuma ntunga ibifukunyi 50 wowe 50 kija gifukunyi kizo gutonda imisaya ni ukuri kwa Mungu. Samantha mzee baba Juma mbona kama unafuraha kuna nini? Bwana hujajua? Sijui. Ni Mugisha Music Company. Watu endelea tamasha bora zaidi linaloitwa Amahoro Concert. Ni siku ya laidi. Aise, litawe wapi? Mwanangu, ni kwenye kundi wa liseji la Tanganyika. Sangapi hadi sangapi? Toka saa 9 mchana hadi saa 12 jioni. Watakuwepo kina nani pale? Nakwambia, watakuwa kijana machachari kwa kuchekesha ambaye ni Culinary comedian. Na yule kijana mwigizaji bora Mugisha. Bila kusahau vijana wetu Isaac Classic, Ali Ibn Daudi pamoja na Ali Munawara, vijana kutoka mkoa Makamba. Ai sisi nitokosa. Sasa ndugu yangu kuingia ni bure. Bwana ni kama bure. Mkubwa ni 2000. Mtoto ni 1000. Ai si pesa ndogo jamani, nitakuwa ni fire. Sasa hakuna la ziada kaka. La ziada ni kwamba Aisha Foundation watajitolea sadaka kwa watoto mayatima na wajane. Jamani, mambo mazuri. Bwana nakwambia Amahoro Concert moto kuwaka. Mambo ni moto.